ni kuvuga ngo abaganza ariyo leta n'umukozi w'Imana ni washitse uburake bw'Imana akoresha inkota agakoresha icyo gituma usanga kenshi hariho abantu bacungeye imbibe barara badasinziriye ugasinzira icyo gituma usanga iyo ukoze nabi bakubika ahantu mugasho kugira ngo urashira ubwenge ku gihe ariko amadini si uko imeze arashobora kuza kwivuriza mu bitaro by'idini giwe abuze amafaranga bakamwirukana umuntu agashika mu ntara irimo ihoteli y'idini ryahasengera akaburinda arakaza gusega hajyama umuntu arashobora kuba yiga afise abana biga mu ishure y'iryo dini asengamwo bakabirukana kandi iryo dini ryatangisha amafaranga kugira ngo aba bantu bubake ayo mashuri yubake ibyo bitaro n'ibindi bitandukanye ni kuvuga ngo abantu biki gihe nabo kuribwa gusa nta kindi bamaze n'abapastori bazobakindaga imodokari intigezweho babahereza ibi nuko ugasanga abantu babereyeho nabo kuribwa mukiza wacu yadisigiye ubutumwa bwiza turakwizera. Bongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu abakurikira na bino biganiro byacu Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Wo mugiye kuganira muri no mwanya ni mubona Jean Marie. Turagiye kuganira ijambo rikomeye Imana yarushizeho mu isi kugira ngo tuyikorere cyo gituma yashize abakozi b'uburyo bubiri. Imana yashizeho leta ngo yikorere ishiraho n'ishengero ryayo ku isi ngo irikorere. Umukozi umwe ari wo leta akorera mu buryo bw'umubiri hanyuma umukozi wayo agira kabiri ari ryo shengero ryayo rikorera mu buryo bw'impemu. Nico gituma mu gitabo c'abaroma igice ca 13 uhereye ku murongo wa 3 handitse ngo kuko abaganza atarabateye ubwoba gukora iciza shiti ukora ikibi uragomba kutagirira ubwoba ubuganza kora neza azogushima. Umurongo wa 4 kuko ari umukozi w'Imana ku bwawe ngo akuzanira ibyiza ariko ni wakora nabi ugira ubwoba kuko atambarira inkota ubusa kuko ari umukozi w'Imana umuhozi ashitsa uburake kukora nabi. Umurongo wa 5 nico gituma ukwiye kugamburuka atari kubwo kurakirwa gusa ariko no kubwijwi ryo mu mutima. Umurongo wa 6 nico gituma kandi mutanga ikori kuko abaganza ari abakozi b'Imana bashikara ico gikorwa nyene. Ni kuvuga ngo abaganza ariyo leta n'umukozi w'Imana ni washitse uburake bw'Imana akoresha inkota agakoresha ubucamanza ni kuvuga ngo mu buryo bw'umubiri n'ibimana yashizeho kugira ngo barongora abantu. Cyo gituma usanga kenshi hariho abantu bacungeye imbibe barara badasinziriye ugasinzira. Cyo gituma usanga iyo ukoze nabi bakubika ahantu mugasho kugira ngo urashira ubwenge ku gihe. Ni kuvuga aya maleta yo kwisi Imana yashizeho kugira ngo ayafashe umurimo wo gukora. Mu gitabo ca Daniel 2:21 haranditse ko Imana ariyo ishiraho abami. Gusura mu byagezwe 17 umurongo wa 14 haranditse ukuntu abami basabwa gutogwa n'ibyo basabwa kugira ngo bashobore kuba abami. Na nico gituma mu gitabo cha Mateo 22 umurongo wa 21 Yesu yarababajije bamubwiye ati none uremera gutanga ikori rya Kaisari kuvuga ngo bari kwamwereka bamubaza ko ikori ryemewe gutangwa. Hanyuma Yesu arabaza ati none iryo faranga mufise ririkonda ati ko Kaisari. Aravuga ati iby'Imana mu bihimana n'ibya Kaisari mu bihe Kaisari. Kuvuga ngo aba bantu babiri bose barakora na niyo mpamvu bibiri twemerera gutanga nikori. Rero na nico gituma usanga kenshi niyo habaye ibiza mu gihugu usanga leta yitaho kirukanga kugira ngo abantu bayo irongoye bashobore kugubwa neza. Cyo gituma usanga ingwara ziteye zibyaduka leta nihangayika. Nico gituma usanga iyo habaye ibibazo mu gihugu by'umutekano muke leta nihangayika. Nuko arabakozi ib'Imana haba mu iterambere iyo umuntu atanga ikori barubaka amabarabara bakubaka ibitaro bakubaka amashure
mbere rimwe na rimwe bagatanga na mituweli kugira ngo umuntu agabanirizwe bivanye nuko atanze. Ni mu bintu by'intabire usanga ikurihira uriha nk'ibice 20 cyangwa 25 bisigaye byose leta yakurihiye n'ibindi bitandukanye nk'ibyo. Rero leta ni Imana yayishizeho kugira ngo iyikorere. Noneho ikindi kandi Imana yashizeho ishengero ryayo. Mu gitabo cy'Abanyefeso 1:22 handitse ko Yesu ari we mutwe w'ishengero, niwe ariyoboye. Twebwe iyo twizera ubutumwa bwiza duhinduka ishengero ry'Imana, ariko tukaba dufise umurongozi wacu ari we Yesu. Mu gitabo cya Yeremiya 3:14 handitse yuko Imana iryo shengero iyo ribonetse Imana ikirironderera abungere kugira ngo bariragire, kandi ngo abungere baba bafise umutima nk'uhoraho Imana ishaka. Noneho Ezekiel 31:34 handitse yuko abo bungere ijambo ry'Uhoraho ryanze ko riti mwana w'umuntu burira bungere baragira Abisirayeli baburire ubwira abungere ati kuni ku mwami horagize ati bazobona ibara bungere b'Abisirayeli biragira ubwabo, mbega bungere ntibari bakwiye kuragira intama. Hepfo baranditse ngo ariko mwe muzijya ibinure, kuvuga ngo abungere basabwa kuragira intama bakaziragira neza kugira ngo izicumbagira bazisindagije, iyigwaye baze kwivuza. Ni kuvuga ngo nico Imana rero bashiriho kugira ngo iryo shengero bariragire. Na niyo mpamvu mu gitabo cha Yohana igice cha 21:16 handitse yuko Petero Imana Yesu yamubwiye yuko aragira izo ntama aribo bizera ari ryo shengero. Mu gitabo cha Mika 3:3 banditse bati kandi mukajya inyama z'abantu banje mukabaga kurukoba mukajanjagura amagufa mukabati mbagura nk'izo gushira mu nzihebe nk'inyama zo gushira mu nkono. Ni kuvuga ngo abungere hakuragira rero, ahubwo bafasha abo bantu babwiye ngo baragire abari bo babinjya zabo. Ni kuvuga umwungere abafise uwamuhaye intama, kandi kubungere basanzwe bisi iyo umuntu aragira abafise uwamuhaye intama, iyo hageze ku kwezi ntabwo abaza intama ahubwo abaza umwungere. Aho niho hari kibazo. Ni kuvuga ngo leta iri kurakurikirana ikora ibintu Imana yayihaye kandi kabikora neza. Iyo usomye neza muri aya masomo usanga leta ikora neza bivanye nuko Imana yayipangiye urutonde kandi gasaba kurugirako. Ahubwo abantu bataye inzira n'amadini. Leta iza yibuka yuko abantu batanga ikori, ikamenya ngo aba bantu ndabubakira amabarabara, amashure bariga, ibitaro baraza kwivuza ndabagabaniriza kugira ngo ngire icyo ndabarihiye, n'ibindi bitandukanye byinshi. Ariko amadini aza yubaka ibitaro, aza yubaka amashure, aza yubaka amahoteli y'ingenzi. Ntabwo abizera babikoze ntabwo baza baronkamwe inyungu, ahubwo inyungu zigenda kubashinza amadini. Kuko leta yo izivuga ati abantu baza batanga ikori, ariko kandi bakeneye kuronka n'iterambere, kandi iryo terambere riva ku muntu kamugarukako. Ni kuvuga ngo ibyo barabipanga bikabikora neza nko Imana yibategetse. Ahubwo amadini niyo yataye inzira yo kwizera. Hano banditse ngo baza bajya abantu. Ni kuvuga ngo hakubateza imbere. Uvuga ngo umuntu arahera mu bwana bwiwe asengera mu idini arimo akazorinda ahinduka umusaza atana kimwe kivuye muri iryo dini ngo kimufashe. Leta izayibuka n'abantu b'abatama n'abatamakazi bayikoreye bakukurutse. Ni kuvuga ngo aya n'amafaranga agenewe bano bantu mu busaza bwabo. Ariko amadini si uko imeze. Arashobora kuza kwivuriza mu bitaro by'idini giwe abuze amafaranga bakamwirukana. Umuntu agashika mu ntara irimo ihoteli y'idini ryahasengera akaburinda arakaza gusega hajyama. Umuntu arashobora kuba yiga afise abana biga mu ishure y'iryo dini asengamwo bakabirukana, kandi iryo dini ryatangisha amafaranga kugira ngo aba bantu bubake ayo mashure, bubake ibyo bitaro n'ibindi bitandukanye. None rero ugasanga ibintu byose idini ritoza ugasanga ni ibyabo nyene barishinze, ugasanga ni kibazo abo bantu bahindutse abo kuribwa. Muri Zekariya
igice ca 10 nari mu murongo wa 3 handitse yuko Zekariya Imana amubwiye ngo aragire umukuku w'imbagwa kuko ngo bahazi hanze no bacumita imbagwa ni inka kera bakona hanyuma bamaze kuzikukura kw'amagara zikaca zibyibuha kugira ngo zibe izo kuribwa. Imana yabwiye Zekariya yuko aragira umukuku usa n'uwakonywe ari wo kuribwa gusa n'abungere. Ni kuvuga ngo abantu biki gihe nabo kuribwa gusa nta kindi bamaze, n'abapastori bazo bakindaga imodokari intigezweho babahereza ibi inuko ugasanga abantu babereyeho nabo kuribwa ko ntibikunda kumva idini rimaze imyaka 500 imyaka 1000 imyaka 200 ariko likaba litigera. Ni kuvuga ngo kugeza aho umuntu agwa mu bitaro iryo dini ntigiruka tu umuntu yaratanze amafaranga kuva asengera hano ugasanga n'imyuzurite y'ahantu hari gisagara leta niyo yongera kwigwana ko kugira ngo igende kuri abo bantu baye ahantu amadini akinumira kandi amaze imyaka myinshi atoza amafaranga ukiyumvira no amafaranga ajahe. Nico banditse muri Mika 3:5 ngo bavuga ngo namahoro iyo baronse ico babugunyira. Ni kuvuga ngo Yeremiya 5:26 handitse yuko bateze ngo mu gishingo cyo gutiga inyoni ngo bateze abantu ngo bacita ibiseme barayagayaga. Na niyo mpamvu muri abakozi babiri bisaba yuko bose bakiranuka kugira ngo abantu bamenye ico Imana yaduhamagariye. Mu gitabo ca Matayo 25:31 kubandanya Yesu ni yavuze ngo nari nshonze murangaburira nagenda gusa muranyambika nari nyenze mu mindaro nari ngwaye muza kuraba nari imfunzwe ngo bazobaza bati none twakubonye ryari mu bitaro ufunzwe ugwaye wabuzi indaro wa uri ngenzi ataho mwabigiriye hari bari hanyuma y'abandi nije mwabigiriye. Na niyo mpamvu abakunda gusoma ugwete gwa mbere rw'Abakorinto igice ca 16 n'ugwa kabiri igice 8 handitse yuko iyo dutozeze ibiye amashikanwa canke iby'ubuntu biba ari byo gufasha abo bamerewe nabi. Rero mu gitabo ca Yeremiya 25:3-4 baranditse ngo mu buroge mwabungere murire mwitembagaze mu mikuku yemwe bakizigenza mu mukuku kuko igihe cyo kubagwa kwanyu gishitse nzobasavya mukoroke nk'ikarabo liteye igomwe. Abungere ntibazobona inzira yo guhunga canke bakizigenza umukuku ngo babone ingene bacika. Umvizwi ryukurira kwa bungere ni ryukuboroga kwa bakizigenza umukuku kukoraho yakomvoye ubwatsi bwazo. Ni kuvuga ngo abungere ba pastori babikiwe imanza bazocibwa. Niyo mpamvu ni mu gitabo cy'ibyeshwe igice ca 20:11 handitse ko na leta nayo izocibwa imanza bivanye nuko nayo yagiye itwara. Rero mu ijambo ry'Imana riratubwira riti abantu ni kuvuga ngo Imana yagushizeho ngube umurongozi bisabwa ngo Yesu nagaruka uzomubwire ngo abona abo wampaye ngabo kuko abantu batabizi. Yakobo igice ca 3:1 handitse ngo bene data muri mwebwe ntihakabimwe benshi barondera kuba abigisha murazi ko rizocibwa imanza zirutiza abandi. Abantu be bose bigisha ubutumwa Imana yahaye ijambo ryayo kugira ngo bagigishe bamenye ko abazocibwa imanza ziruta izabandi. Niyo mpamvu rero nashaka kugira ngo abantu bose bavuga ubutumwa bamenye ko ivyo bakora byose bizoza mu rubanza. Niyo mpamvu abantu ubukene bwinshi ubukene bwo kubaho umuntu asabwa. Nawe yumvira umuntu amaze imyaka 50 asengera mu idini atari ku mwaka gusa no kumuhombeshereza ibyo afise nta kindi kintu idini rimumariye. Niyo mpamvu amadini nayo ari mu ruhare rw'abantu ubukene buri kwisi kuko abo rijejwe ntabwo iterambere barondera ribasubirako ahubwo nutwo bari basigaranye barakukuma kuma twose. Na niyo mpamvu rero nagomba mburiye abantu bose bavuga ubutumwa igihe cyose uzo gushaka kubwiriza ubutumwa ushakamwo amafaranga no kurondera inyungu nta kindi uzokuramwo atari kuzokorera ubusa. Reka rero Imana nyine amahoro iduhe kuragira ubwoko bwayo no kutaburonderera kw'inyungu ahubwo tuburagire tufise umugambi wo kuzobushikana mu ijuru. Imana ibikumvishe mu zina rya Yesu. Ukiza wacu yadisigiye ubutumwa bwiza.